y'agahinda, umwiheburo n'amaborogo abenegihugu bakozweko n'imvura y'umuyaga mwinshi n'urubura yaguye mu ndwi iheze muri komine Kiremba, ikonona amazu n'imirima bitari bike. Leta ibicishije ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yarumvise ayo maborogo yabo, kuko kuri uyu wa gatanu ubwo bushikiranganji bwarabaserutseko bubazaniye imfashanyo igizwe n'itoni 120 z'ibigori. Umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji Martin Teretse yaramenyesheje ko umukuru w'igihugu yabarungikanye ubutumwa bwo kubahoza haruhande yako gafashanyo. Yishwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Vice Ndayishimiye yarumvise ko habaye ingorane ku mitumba ishika 11 ya komine Kiremba, aho haguye urubura rurimwo imvura nyinshi n'umuyaga, ibintu birononekana. Abicishije ku mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yashimye kubashikiriza ubutumwa bwo kubahumuriza, abahumuriza babwira yuko naho iyo ngorane yabaye ataco muzoba, kuko murafise umuvyeyi abakunda cyane, kuko namwe muramukunda. Nico bituma rero amaze kumva ko ubwo rubura rwabononeye ibintu, yaciye akambakamba hirya no hino, araronka ibigori abarungikira intete z'ibigori zishika ku itoni 120. Ivyo bigori rero ni ikimenyetso c'umuvyeyi, aho umwana wiwe agize ingorane ababarana nawe, afise ico yirengagije agaca amuheza ati raba ukungene nawe witunganya, mwana nje ndagukunda. Ni ikimenyetso c'uko muri kumwe muri byose na hose, bimeze neza muri kumwe, bigoranye muri kumwe. Aho rero si imfashanyo yaje yabagira neza, oyaye ni igiseke mwarungikiwe na nyicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abicishije ku bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, nawe umushikiranganji akaba yantumye kugira nze kubashikiriza ico gikemanyo. Yaciye abasaba kudaca barera amaboko, ahubwo aho hantu batere ibindi bitegwa. Nivyo imirima yarononekaye, mugabo hononekaye ibitegwa, isi ndimwa iracariho, sivyo? None muce mugenda rero murime ibishobora kubafasha muri no misi. Nitwara imbuto tuzoyibashikiriza, kuko biragoye ntihagire ushika kure gushira amaboko mu ipantaro cyangwa mu nguturiya ngo biraheze. Ntibiheze, nukurima. Murime, mubandanye ibikorwa by'iterambere, wa mufuko usubire uronka amafaranga, wa munwa nawe uzoronke ishushiramwo ejo bundi. Abo bene igihugu nabo barakengurukira leta yumvise amaborogo yabo, bakanashimira musitanteri we yabashikaniye ijwi kure akabimenyesha inzego z'imbere. Twashimye kabisa umwe wese atwara ibiro 15, kandi twashimye kuba nyakubahwa musitanteri wacu yatugarukiye ko agashikira ku rwego rwo hejuru, akatushikirira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, akatuzanira akagafashanya. Twese abanyagihugu twese turi ku gatumba kamwe turashima, kuko nyakubahwa Evariste turamwemera, kuko yagize igikorwa gikomeye. Abanyagihugu bari mu gupfa n'inzara. Ikintu kabisa noshimira abavyeyi ba nyakubahwa ibikorwa badukoreye byo kudukubitirako, bitwarimo kwishwa n'inzara, urubura rwaraduhungabanije gose, umwonga imibuto yose yarapfuye, umuceri wose warahungurukiye wose hasi. Ubu ntituzoronka n'utubuto n'imibuto dutera, ntituzoronka n'agaceri tubiba.
ubwo n'ukuri turashimiye abavyeyi kuba badukubitiye ko ahubwo baze bamenye ne badukubitira ko nyene kuko turabona yuko n'ivyo tugira ngo tuze turimo ubu bitazokwera vuba. Tumenyeshe ko imiryango 7,498 yo ku mitumba 11 ariyo yaronkejwe iyo mfashanyo.